naligenda kulinga all night naligenda fuka miri ninja naligenda tinya gucitinga naligenda numwa tinya bleka ariko rimwe na muntahure ariko ushatse nawe ntuntahure urimenya babona naligenda tinya gucitinga naligenda tinya kurya Naija ngo ririmbo muki ni birefu na yandi ariko mwavyumvise badana wakwike social media zisamizi Black FM mwavyumvise ni www.blackfm.com so Facebook wandika Black Media ukasanga ko atanduka family Black FM amaziko ko tufise mutuye kano kanya ariko twakira umutumire wacu sumuragize sumurimyi murabizi cyane umenyeshe kuri lije iyo tutakiriye umurimyi tutakiriye umuragizi cyangwa tutakiriye umudandaji cyangwa ugira ibintu bitandukanye ari muririmbyi tumwakiramo na igishika ntange muri nonzi ngono murape oye sikia nilianza mziki bado niko mtoto sana sina riziki and now I'm in the top farmers hudogo vipi mbona nakimbia bana kipata hiti takuja kuwachanganya yo nishikanaje ntangira kugwana umshike nanje ndonka imiziki ndapanga ndirimbo ya mbere ni ya kabiri ngo bizoza mistaringira kati iterambere ryo rikanatangiye ntabona iyo bija bamwe ngo hagarika mistari nsumja kuvuga ndategwa ntera ntahusha rap ya uterwa murabugire pose hamenyuma yabo kuko ntaririmba no sense dutangira ingwano twagirizwa twouge naho bagira urwanko twabinziranye nka iyi ni rap ya mirandikwa rap ya miranigwa rap ya misuni kwangwa igende mu gikankigwa go bella back home subiri wanyu mukayanza ni huzoro nka show and now I'm bella strong bella no stop naho tubura promo bamwe baratwemera bro yeah ko naho tubura promo bamwe baratwemera ngo nta muri genda gireki asaba promo kutagishizemo coach oyo muri genda promo birajanye reka LINO G Kayanza ari priza abanyakanza burya bino misi ko adukomasha karibu cyane merci beaucoup Kayanza muhagaze neza kweri ngo ni esha mukayanza kabisa niyo biva abanyakanza niyo biva yes muzika watangura igite mu rumonge uva mu rumonge watangura makamba rumonge gitega kaya ngozi ubugeze mu Kayanza ntimuze murekure basha kabisa kiziritswe umeze neza cyane rero ni sawa karibu cyane rero ndibaza sigambo byo muri Black FM ni rya kabiri kandi ni rya nyuma feel free ni muhira merci beaucoup tuze kuri legend ryo yatuzaye muri rusange ko twakoze byinshi twakoze amakolabo menshi ndirimbo nyinshi wenyene ariko tuze gucitinga kwa legend imeze gute wa legend byaje kutugurusha gusora indirimbo legend nabwo ko legend ubuzima bwanje bwa nyabwo ni jewe wanyawe ni wewe yes amajambo arimo nasigura jewe wanyawe sure yes aho yarindira tugenda buke rero ijambo kuri imwe utangwa ntari je ndagira iki calling all night ntari je calling all night ntari je ndatinya gucitinga ntari je ndafukamira ininja ntari je ndafukamira ininja yes natumvise ntari je ndakandira imbombo mwishashe yes ivuga uwo ni wewe yes wowe indirimbo yose ni jewe wowe nutinya gucitinga wewe oya naho ushobora kubitinya ariko bitegezwa kuba tu ariko none nyakubahwa LINO G bishitse nawe bakagucitinga ucu vyakira gute bo novuga ko nabishize habona kuko nzi ko bancitinga mwibanga nawe urabizi nawe sinshobora kureka gucitinga yes no kuvuga yuko wavuze uti ni naho ari mapfa cyo ubwiye utabwo nanje ukagenda ukaronka usohokana yes ugende mugabo wibuka ugaruke ushaka kumenya nk'iki muguzo ugaruke yes ebana ino rero sirakaze cyane iyo ni rero sigisezo okay what's kirukiye shaka rero dukorero ni kimwe ugendera amajambo ku majambo abantu bayitahure neza ino ndirimbo right yes ubwa mbere uvuga ati ntari je akunda gucitinga atinya gucitinga ntari je atinya ku calling all night ntari je ntari imbombo mwisashe ntari je ndi afukamira ninja twavyumvise ama party ya mbere nuze verse ya mbere ni gute rimwe na rimwe mbura umwanya sometimes ubu ndondera ukambura I see the way you looking so nice erega ndagukumbura mba ndi kurondera vyanka mpanga nkapangura ninakubwira ko ndi outside komeza kundindira yaya ninakubwira ngo sinobaho ntagufise nzoba ndakubesha fata phone uyikupe ni waronka kamape ntugasige nakoba ko gukeshuze wibuka ugaruke yeah university yambe
urumva oya je ndumvise amajambo abiri gusa niyo nakubwira ko nakubwira ngo sinobaho ntagufise niyo nakubwira sinobaho ntagufise noba ndakubesha nzoba ndakubesha niyo waronka kamapu ntugasige ko bakugukesha tumwe gatoyinganye tukiri gatoyi tuzangure bukebuke sivyo ati ninakubwira ko ndagukunda ntuzuvyemere oya gukunda ndagukunda sinzi wavyemera kuko mbandi siri yu ntavyo yavuze ivyo ntumubwire atavuze ndindira bigi mbandi siri yu ndindira mbandi siri yuko je ndose mape kandi arambwiye ko nkunda je nzomuca inyuma uravyumva ariko nawe nyene muri wa mwanya ndamutelefona akambwira ko ari mu bindi je ninavyemera nkupe telefone yanje uravyumva bigi ahantu tubasambure gatoyi kuko harimo ibintu byinshi cyane bitekeye ngahe ndani oya jewe gusambura ntusambure ivyo utanditse umviriza bigi ikintu kiyo kifoto wavyanditse ari ngaha my friend kandi yivuze wenyine ubwiwe ati jewe sinzotinya kumucitinga erega jewe nagira nze ngaho nyine kuri nyine n'indirimbo agire mu rukundo mbe oya kubera ko tari hari je ndiyema ko ari mu rukundo oya kuba mu rukundo je nabihevye kubera ko je mfite urukundo rwinshi naho niyo ndirimbo yavuye urumva kuko gobaye rwinshi ini true story rero ini true story nubwo buzima bw'iwanje ubwo jefse urukundo rwinshi sinigeze mpura n'umukobwa turunganya nta mahirwe y'urukundo ofisi ariko bako mucitinga mufise urukundo rwinshi guto mucitinga ibyo byaje kuba mu nyuma ni legend kawda n'umuntu aba afise experience muri ibyo bintu nabiciyemo kenshi ndabigiramo experience ndende so nahisemo kuba legend ariko biramaze gushikira ukabona umuregend artist yaciye mu nguno nyinshi bishika kubaka urugo rwiwe kandi rugakomera ati nibyashika nzogubaka ninahura no tunganya urukundo nuko ntaragirirwa amahirwe yo kumubona James urukundo rwinshi rwose nkuno munsi mushikanye yavuze ati je namaze kuma yuko LINO G ari sawa turashobora kujana imibereho yiwe n'imyitwarire yiwe uwo vyemera nibaza ko umuntu uko mubana ni kumumenyana we ntushobora kumbwira ngo ameze uku sister wanje hama ngo nce ndamwemera ko tutarabana kuko je back in the days nkikundana cyane kera je nari wa muntu ashobora kubwira ati singyama ntakubonye shobora kuvungura utambwiye bon appetit yes nyene ya majambo y'ububeshi azanwa na feelings asanga rero ya rukundo rwishi ntanga niko rwatuma baca bampe bangira ngo anje mitamo kubireka warigeze kugwara ingwara y'akadege gute ukiri mu rukundo byo kwiplanta ati ntibakubwiye je ndi mu rukundo neza n'abagenzi twabonana wagumana we na sheri wawe gusa none nkuno munsi nk'umuntu agwaye ingwara y'akadege yamaze kwitera ikare bamuhevye yari kwishuri ati sheri mina mapenzi na katika biraheze gacagora akadege ubu rero akaba ari muri nko muri clinique muri urgence bakwamutera umuti wo kugira tension igabanuke nk'uyo muntu muri kano kanya wumva ko uca umubwira gute ico namubwira no kumviza ino ndirimbo yomufasha bugino ndirimbo ifite impanuro nyabaki bona LINO G umva indirimbo icahanura no kumenya urukundo ubamwo ukuntu rubamwo kuko nanje nabaye mu nkundo nyinshi zimeze neza mugabo byose bigarangira ari ubeshi ugasanga harimo akantu ko ubeshi rero nagenda byegeranya byose cyenda bishira muri iyo ndirimbo cyakubwimbire parti ya kabiri uvuga gute basha Tayibagi ndayishiremo and we don't care how we see the distance. Iwacu umwanya uragurwa. Okay, I get. Niwanyima nzorondera besto. Nari gendarira mwishashi mbombo. Wait. Tugende gake gake. Wait. Niwanyima nzorondera besto. Yes. Nibwo buzima bayemo. Niwanyima nzorondera besto. Nibwo horo bayemo. Nashaka kumubwira ko ibyo atubashaka gukora muri uwo mwanya mfise nabandi bo binkorera. Habwo ronde mugira okay. Batubandanye ntaco nawe uducuritse wavyumvise ntari gendarira mwishashi mbombo rije natinye kibondo nitugitinya ingwara baby we are block tuba twifunga cane sha niyo mpamvu ubona ntagupostinga oh baby reka kwirusha ukunzwe cyane mwibanga nkaka gira ngo sinobaho nagufise nzoba ndakubesha fata phone uyikupe ni waronka kamape ntugasige nakoba ko gukeshuze wibuka ugaruke yes Biggie
twende pole pole ati njye nashaka kumenya uyu mugenzi yo gukorera ivyo umukunzi wawe atokora cyangwa yo gukora ivyo umukunzi wawe yahora akora hanyuma bimaze iki kugumana n'uwo mukunzi wawe atari buguha umwanya ukwiye bavuga ko uwo mugenzi je naje mva mu Kayanza binasanze ngaye Bujumbura ngo vyaba besto ye besto abari ngo best friend wo buri umuhungu na wari umukobwa wa muntu ushobora kubwira amabanga yawe yose ashobora kugufasha mu kibazo k'irijansi cyo cyose uko umukeneye kose yes nabisanze ngaha nabyo mu Kayanza nabyo nawe bwahabona yes burya mu Kayanza nta mugenzi ufiseyo woshobora kubwira ati bana jewe ndagwaje umuntu birihuta ndakeneye oya tundi side y'abantu babiri bakundana erega nuko nyine ndagwaje umuntu jama yangu gira uhashike hakiri kare atari uko nabuze nakoze cyangwa ba wigwaje wenyine wigwaje nkawe we ni sawa cyangwa wigwaje wigwaje umbwira ati nyaruka rero baza ko je nabibonye ngeze ngaha ngira nuko ariho nakiri ubwenge je ndibaza kivodo je ko natawe ndimbo singiye squaitawe we ndibaza uya jewe je nayitawiye mwe ndakwereke no mu muziki ari umuntu ari wa legend twavuga ati Big Fizzo ni legend ba ndeba baza gushaka festa so nashaka je no ndirimbo naho ushaka ipost abantu benshi sector ba legend ye tuva ko ba legend nyene Big Fizzo ni legend mu muziki impamvu tubita legend uko afite ibintu yacemwo vyinshi mu muziki ivyamugoye ivyamubabaje ivyamuryoheye ivyahuye navyo mu muziki niyo mpamvu mwita legend yari no javuga ati je naje no ndirimbo ni true story kuri jewe no kuvuga yuko ndi umu legend mu rukundo natagwe ndakundana cyane ndataga urukundo rwinshi mu nyuma barankubita swata ndakwita swata nakubisa swata abantu barankubita swata ndavuga abademo barancama ndabacamwo ubwo ndi legend mu rukundo rero urukundo ko mu legend rero byose iri mafu amaze kuba Big Fizzo ndawakarore bana ariko Big naje sikuciriyemo umuntu tumwe gusa basa 30 2020 Big Fizzo indirimbo imwe gusa hangama yayisohoye mu 10 mu kwa mbere ku mwaka ugitango n'indirimbo mu masohora indirimbo umwaka uheze indirimbo zibiri gusa ariko byabuje aba artist of the year muri 2020 kweri iki kakaza legend erega Big mu rukundo evodo ni legend mu rukundo bituma kubwira ati jobu singitinya kuciti kwa kwa legend singitinya kuririmbo erega Big muri kano kanya biciye mu biro vyawe bakadukurikirana sivyo Big kuko dutiriganye na gatoyi twashaka gusanga n'indirimbo twayihushije tukagenda mu bitari ivyo mugabo uko nyine indirimbo ari hano cyo ngenda gakega ikubwira jewe shwire antahuze neza ivy'indirimbo sivyo Big jewe nkundire jewe unyirekereje ni pambane no mushinga ntaye kuko jewe samaye ngaha ni problem je nta bintu by'ubusore sore narahejeje banyita mekanisi ndi legend jewe just no legend jewe bigari confirm akivana no muri legend ahubwo yahejeje abatsi kwa mechanic je nande nacari mu nzira nande mu nzira nk'iya oya urumva je bampevye kenshi uburesige nitwa mekanisi abwo expose ine nturi legend gusa twigarukire kwa LINO G ebana ntangorane ariko reka je vugire abasinzikaye cyane aba legend abahuye nizo ngwane cyane biganiri aba legend rero sivyo none bavugire twumva kuko nibahuba bazobagiye akagirire fye kazoba kabaye nyakubaho mu ndirimbo uratubwira ngo kubera yuko uri legend ntukirira impu mu ishashe kandi ngo nta muri jande yigera yakana umwana nashaka kumenya burya umugambi nta ngorane burya umuregend burya ivyo kuvyara ku rugero mu gihe afite umuryango wiwe burya byo babimuraba nabo nyene mu gihe afise umuryango je navugiye abaregend tutaragira umuryango yes basi alright shaka kumenya mana LINO G feedback ino ndimbo wayibonye gute kuko je nanda kuri YouTube yawe ugeje kurana ama views ino ndimbo yaduze cyane gusumba indimbo ziswara ufise ngeje kurana ama challenge yagiye akogwa ndavuga abanyarwanda sinzi ko ufise na manimero yabo jebeshi ndafise manimero yabo nshaka kubwira abantu bayipostinze umutwa social muri ari post ino ndirimbo nagize nantuze na screenshot ndazakwereka washaka yago ndakora kuva mu banyarwanda yago yaragize na challenge ino ndirimbo arapost ati nta legend give nibi umuntu yitwa Chris Easy yapost ino ndirimbo umuntu yitwa Lucky yapost ino ndirimbo abantu uzenye MA Irene yapost ino ndirimbo ko abantu bagiye post mu Rwanda
ubunye cyaca no wanashaka no mu mateleviziyo agiye atandukanye agiye mandabibona no ngahanye rimwe nayo mu Rwanda wanashaka igido nka promotion cyane n'abanyarwanda gusoma n'abarundi abarundi bagiye kwibuka kuyipostinga mu nyuma bumvise amajambo arimwo neza uko amajambo ugiye kumviriza ata muntu yicaye neza hagiye umuntu yivume ngo nk'akarongo n'itangure ngemvuze n'itangure umengo uvuga ngo hani gender calling all night harukurume boro bwo munsi ngo ofete job gyo naje kwitaba neza burya sinkubeshe ndabone ku stati yako kaje kumviriza nje numviza amajambo kuvuga ati nta legend calling all night nazo kuvuga ngo hani gender calling all night hani gender bishatu cyane faide ugagishwa iyo promotion ikiraboneka hagati y'abanyarwanda situ cyane wanashaka gusoma mu Burundi wo bwawo uyifata gute mu side ya gute urumva ko ari na bimwe ntanabonye ariko sho wanagira babibona wewe ibyo byaba ntagutaginga no harizo nabonye zimwe zabayago n'izabandi bakeya ngabo harumva ronye iki ntabona deja ariko ibyo maze kubona byose ni bless ni gaciro kuri jewe na Sadbia yashize kuri Facebook Barvin Smith Bozi bafizo bande bose barayipostinze amasati yabashize ko amatati ndavuga ati ibintu n'ibintu bitari bwambe ko kabisa yes kumbure umaze kubona feedback anacecane kubona ko aba legend nka kumbure atari bajya tuvuga gusa mu ndirimbo ngabo aba legend koko kabisa bigaragara mu kazi kao kamisi yose ubona neza yuko bagi barahezagira iyo ndirimbo mbe iyizokurikira zo bimeze gute sikizoguma muri style nk'inyene cyangwa uzavuga duhindurira nawe ugenda hati jewe ndibaza hari indirimbo akwaye n'umujamara aho ino tsi uririmbamwo indirimbo atakuririmbamwo yitwa gute bagiye itsinda yitwa Angel nakubwiye nti icyo ntuzuheba byibuka bari ngahanye uyu ni we rero sasa LINO G ubu ni jewe wanyawuyo iyo icyabu Charles bifata je rap ndahevye ntaco ariko ndarondera ntuhebe gusa muganye ubandanye wandika this is you bro uwo ni wowe rero wa vrai rero muziki myinshi yo mu iste irahari kabisa yakozwe iyi niyo ubu ni wowe rero LINO G rero ijwi ni rinyene ibisigaye byo ku ruhande bana ja ku ruhande keshuze wibuka ugaruke nimba ufise ukunda umenyeshe kuri 65 mutamikiye gusa tuhamagaye cyo twandikiye message bwa LINO G mwana mukayanza kubwira ngo nta legend atiya gucitinga nta legend atinya kuririmbo mbo aririmbo mbo mwisashe nta legend calling all night nta legend yitaho ibintu birebire by'urukundo ahubwo ukabona agenda kubwiye ko ndagukunda ko ntunavyemeye uvyemera ariko mugabo utavyemeye urasubira gwa map wigire ariko ntutinye kugaruka ntuzawucugumaye ugaruka umenye ko ndakurindiye turaba legend twese ukabona n'umuntu agukunda umubwiye ati nahuye na benshi ahubwo wowe uri umwana kuri jewe legend ati ntusungare ko muri make ndakurenze okay ndiko ndabatahura uyu aravuga ngo ndi snake ati mukabezi ati legend ndamwemera sana ati LINO G ati numwami ni yubahwe ati yatuvugiye pe song irakaze merci beaucoup aho ndabona aravuga ngo nitwa Nadia ati ndabaramukije cyane hama uwo mutumire ndamukeje ati mubwire ati urashoboye cyane pe ati ndamwikundiye azoze tugatambane mu ngagara Nadia yego ko ndaje ndi hafi muri jida arirukiye babakobwa uraje kwe oya ko ni indirimbo yanje so yumva sanga muri jenda mugenzi wanjye ewe nana uteze umutego ufashe usanga no muri jenda mugenzi wanjye ahubwo muri jida kumbwa ati nsangiye wundi jenda legend wanse nawo nturana n'uburi kubera ko ayivugiye kunsamiriza ndayemwemereye sawa uko biri kose nana na Deje bavyumvise uyu aravuga ngo ebwane legend LINO G ati yubahwe ati namukubari sana asante sana uyu yitwa Ezira mu Gasekebuye kumbure akatubandanye cyane ko kanya gasigari gato cyane ariko mashaka kuba mutwandika message kugira edwande dusangira ijambo bivanye n'ingene cyumve cy'indirimbo mwagiye mu uracyumva uyu aravuga ngo bite ndamukiriza umutumire ati umubwire uti okay twumvise neza ko muri gent arira imbombo mu isashe mbega abazirya bobo mu isashe uca ubita gute nitwa Zenesius nigahanye mu kanyosha atari sana okay
uyu aravuga ngo sijya mbere ndamwumvise LINO G ati kabisa afite ibyumviro byiza kubona yibuka gushira intara yiwe yakayanza imbere ese n'abandi baririmbyi boza baremera iyo bavuka mwaratubwiye ko Fariaz ari umunyarumonge kweri ndavyibuka kuko yarabaye ahitwa mu Karonda n'umuhungu aririmba yitwa Echa mu nyuma cha twumva ngo n'umunyamakamba uno munsi yibera mu Bujumbura ariko ngo twumva ngo kenshi akunda kuba yibereye iburaya none n'umunyaburaya koko okay uyu ndabona aravuga ngo afise ubwego bwa Itali uyu aravuga ngo bite Kivodo na Biggie ati na LINO G ati kuraje indirimbo zawe ni nziza hama ubu kutaririmba indirimbo za hip hop wayihevye ati kuraje Thierry mu Kayanza ndabona utwari bwinshi cyane haravuga ngo bite Ndiviane mu Gasenyi ndamukiriza LINO G ati arashoboye ariko mudusabire agende atugiriye akapera turyoherwe sawa muzigamwe okay uyu uravuga ngo ndi Anita mu Ngagara hama nukuri kweri uyu mutumire arashoboye kabisa yoza tugakorana ati byosumbya ati byosumbyaho kweri ati ndumusitari nanje nitwa Anita mu Ngagara ariko simfise uburyo bwo kuririmba nanje Anita kumbure acha kumva hakiri kare uyu aravuga ngo bite ndamukiriza umutumire ati nkaba nitwa Emma Igahombo okay aravuga ngo big up ati brother LINO G legend ati wubahwe ati wadukoreye umuti ni dive muri campus Mutanga ati legend ndayisobanuri ati legend nadusobanurire mbega nta mu legend atinya akanyamerika ahubwo muri legend nakiwibako ni hatari sana Biggie ndabona kabisa kanya kacu gahe karihuta gose wanashaka ega ngo umwanya n'umwanya kandi ari wasavye kola ari wasavye akapera ega tuyitangure tujane nayo twagiye Nalicenda fukamiri ninja nalicenda tinya guchitinga nalicenda tinya break up nalicenda callinga all night nalicenda fukamiri ninja nalicenda tinya guchitinga nalicenda numwa tinya break up yeah rimwe na rimwe mbura umwanya sometimes ubu ndondera ukambura I see the way you looking so nice irikanda gukumbura bandi kurondera byanka panga nkapangura ninakubwira ko ndi outside komeza kundindira yaya ninakubwira ngo sinobaho nagufise nzoba ndakubesha fata phone uyikupe iyo waronka kamape ntugasige nakoba ko gukeshuze wibuka ugaruke nimba ufise ukunda mumenyeshe kuri legend wabonye benshi bamusumba ndakolinga all night nalicenda fukamiri ninja nalicenda tinya guchitinga nalicenda numwa tinya break up nalicenda tinya break up yes alright so guys mwavyumvise ngo nalicenda but sha ebana just in the legend mugabo kwere oya niwahape bame bagojego diri oyaye Biggie ntiwikure mu ikambi wavuze ko legend kuva kare wabivuze yuko urimo ariko je nakubwiye ndatinya break up jewe ebana ndatinya umwana oya jewe ikintu kimwe cyo kubwira calling all night umviriza Biggie je nagira amahigwe nkinjira mu rukundo zomubwira uti hariho benshi twakundanye kandi bari beza kugusumba wewe rero kuri ivyo nyubahirize dutekane duteke bishe abana bafungura hanyuma tukomeze ubuzima kama kawaida mugabo ni wagenda mu birori basimbwira uti njanye na Nuzi na Latifa njanye na Biggie njanye urumva mugabo garuke uko sinokubuza kujayo wamaze kubyishira ariko mfise akabazo kalimo bana LINO G ati mfise akabazo kalimo kidurangize yes ukunda n'umukobwa makagenda akakuvanga kamenya ko yakuvanza akagaruka mugakanda gukora akacabwira ndagukunda ntiwo muheba
kuno mwanya jewe sinomuheba. Merci bon ndagushimira cyane LINO G. Murakoze cyane kuri. Yateka kugira muri Blackfm baze gukora ubutaha uzokwita butomye. Yes murakoze kabisa. Karibu frame. Alright, so guys, mwavyise kumena LINO G bandambwira mu streaming indirimbo yiwe ya Legend ariko ku ma platform ngo ntayiriko. Yashitseko. Yes. Nayibutse ariko ngaho twese ngo ni bon. Agenda mu streaming cyangwa yumvize kuri YouTube ni LINO G umvukuri. Kuri YouTube hako umvukuri kariko. Yes. Kuri YouTube ama then ushobora gukurikirana iyo ndirimbo Legend amuri indirimbo zose agiye akora n'abandi bantu n'amakuru abagiye atandukanye ubona yuko utahura ikimurimwo ariko muhumvise sound shasha zayi nayo muishigikire kivodo ndagushimira igihe gukora nawe musaza. Reka subire kandi shimira cyane nk'ivivuye ku mutima abantu bagira twandikira ubutumwa ariko kuvuga ati nana onye mu ngagara wasabye kuzogatambana na LINO G nawe nakugira imana Anita wasabye yuko kano kari mu magasubira mukagira collab cyo mukagira featuring na LINO G ari no kubgaho za mukari kuri Facebook yiwe andike LINO G kugira mucyo mutangura guchatinga kuko byose ngo biri ku mbuga bigi je turasubira saa 11 mu Giswahili ariko ndakubwira ngo kuri YouTube yacu andika Black FM kugira ushugira subscribe kuko byose ajyanye biri ku rutonde ariko munsi ino video ya LINO G naho nyene ucugira commentaire kugira utubwire ingena wakiriye akazi kaje kuno munsi ariko ibuka bakubwira ngo zungu ya kala elamba kabasupu ya kitoko. That's what's up. Alright, merci beaucoup kanje kuganje duhuriye kugiye saa 9 ubu nyene hari nyene kuri centre jeune Kamenge. Ni Sad B ari kumwe na Maili de Kiazo ga lancement officiel ndirimbo y'abakozi yimo kuzogigo cyose bagenda kuri abantu bagoye afise ibibazo bigiye bitandukanye bakoze indirimbo bakorera uyu musaza kwa lancement officiel kuri centre jeune Kamenge. Karibu cyane ari hanje kandi mu kiganiro ni The Star System for Monday to Friday gice sanzwe gushika saa 9 ari www.blackfm.com Facebook wandike Black Media. Merci beaucoup. We out here.